Iyi nayo ni iyindi nkuru ibabaje cane iteye agahinda hejeje kudushikira muri kano kanya. Ni inkuru inateye ubwoba, muti vyoba ari ibiki vyabereye mu gashikanwa ku munsi wa mbere? Ibi bintu birateye ubwoba, aho hari inkuru mbi, inkuru y'umubabaro mu bitaro bikuru vy'i Ngozi, Hôpital Autonome de Ngozi. Hakaba hagwariye umugabo yitwa Alexandre Bizimungu, kandi aho agwariye haracunzwe bikomeye n'abapolisi. Muti ivyo vyoba ari ibiki? Idonido ryavyo nivyo tugiye kubashikiriza. Humvikanye urusaku rw'amasase, hoba hari n'abantu barashwe. Muraza kumva amakuru menshi cane arabana n'ivyo bintu, ndetse n'ibara ryoba ryaguye. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nizere ko mwamaze gufyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro muraje muba mu bambere bashikirwa navyo. Ano makuru abavugwa hirya nino mu binyamakuru biba vyagiye biragarukwako n'amasoko yacu atandukanye, vyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi, ayo tuba twatohoje n'ibindi vyose muba mwaranyagejwe mubikurikira ku munota ku yundi kuri ino mboneshakure ya ICTV. Ibintu vyabereye mu gashikanwa bikaba vyarabaye ku munsi wa mbere uheze, birakwiriye gutomorwa ivyo ari vyo. Nkuko nari nabikubwiye, mu bitaro bikuru vy'i Ngozi, Hôpital Autonome de Ngozi, haragwariye umugabo yitwa Alexandre Bizimungu, kandi aho agwariye haracunzwe bikomeye n'abapolisi. Uwundi ahagwariye aho hantu ni umupolisi. Abo bagabo bose bakomerekejwe n'amasase ku wa mbere uheze mu gashikanwa, imwe mu makomine ya Ngozi. Hari uwa gatatu yakomeretse gahoro gahoro, we akaba apfungiwe muri komisariya y'igipolisi i Ngozi. Uyu yakomeretse n'uwo batazira Rupfu, nk'uko amakuru twamaze kumenya avyemeza. Alexandre na Rupfu baba muri zone Buterere, ni mu gisagara ca Bujumbura. Alexandre yahoze mu gisirikare, Rupfu nawe yahoze mu gipolisi. Icatangaje abantu n'ingene abo banyabuterere bagiye kurasigwa mu gashikanwa. Tubajije mu gashikanwa, amasoko yacu avuga ko Alexandre na Rupfu bari baraye mw'ihoteri iri ngaho mu gashikanwa, maze igipolisi kimenyeshwa ko boba ari abasuma. Niho caza kubafata ku wa mbere mu gatondo. Mu nyuma bashitse ku gipolisi mu gashikanwa, Alexandre na Rupfu ngo boba barashoboye kwiyugururira menote baca bariruka. Ayo makuru avuga ko boba barashwe bariko barahunga. Amakuru duhabwa n'abanyabuterere avuga ko iperereza ryoba ryari ryagiye gusaka kwa Alexandre Bizimungu mu Buterere ku munsi w'Imana uheze, ko bamusatse ku w'Imana hanyuma akaraswa bukeye mu gashikanwa. Hari abibaza ivyo ari vyo bikabasiga, mbere bamwe bikanabatangaza kubera Alexandre bahora bamukeka ko yoba akorana n'iperereza nyene. Ikindi gitangaza abantu ni agacerere k'ubutegetsi. I Ngozi iyo nkuru yabaye akamizwe n'ingoma. Ni biki vyabaye? Abo bantu barashwe kubera iki? Uyu Rupfu we umwidondoro wiwe w'ukuri ninde? Koko nabasuma nk'uko vyavuzwe? Abo bagabo babiri bafashwe barinze kuraswa. Uruganda rwa RPA rwabamenye ku mazina ya Alexandre yahoze mu gisoda, hamwe n'uwo bita Rupfu yahoze mu gipolisi. Uko ari babiri bagiye aho muri komine Gashikanwa bavuye muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru ava muri iyo komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi avuga ko abo bagabo babiri bafashwe mu gitondo co kuri uwa kabiri mw'ihoteri iri muri iyo komine nyene ya Gashikanwa, igipolisi kibiketse ko boba ari abasuma. Ayo makuru nyene amenyesha ko harinze kuba imishamirano imbere y'uko abo bagabo bafatwa, igipolisi kikarinda gukoresha ibigwanisho bicira umuriro. Ku wa kabiri mu gatondo harafashwe abagabo babiri bafatirwa muri hoteli iri muri komine Gashikanwa.
abagabo umwe yari mu gisoda undi yari mu gipolisi polisi babitumye kuko babonye abantu batamenyereye bose kiraza habanje no kuba n'imishamirano hagati y'aba bantu ko ari babiri n'igipolisi gushikaho umwe bamurasa tako undi yarakomeretse mu maso ahantu atari hanini rero n'umupolisi umwe nawe ariko arabiruka inyuma nawe asanga yirashe ukuguru ubu umwe agwariye muri urgence hôpital autonome y'Ingozi undi nawe atari yakomeretse vya grave apfungiwe muri pegi documentariste niyo yaciye kumutora abagabo babiri bavugwa yuko baravuye mu buterere rero bakabageza ko barabasuma. Ayo makuru abandanya yemeza ko atakintu na kimwe abo bagabo babiri bafatanywe kigaragaza ko ari abasuma. Amasoko yacu akikeka ahubwo ko hoba hari ikindi kintu coba cinyegeje inyuma yihagarikwa ry'abo bantu. Nituraronka Bonfort Ndoreraho arongoye igipolisi Ngozi kugira agire ico ashikirije. Bakongera bakabona iyo reresi bavuga ko bitangaje kubona Kenny Claude Nduwimana atakamba ko ari mu bariko barangazwa narirya yarasanzwe akunda kurungika amajwi ayacishije ku mbuga ngurukana bumenyi ashimagiza intwaro ya CNDD FDD akaba yanavuga ko ari intwaro yaje kugarukira ubwoko bw'abahutu. Umviriza umunyagihugu aba mu gisagara ca Bujumbura uko avyigana amajwi tukaba twayahinduye ku mvo z'umutekano wewe. Ngira ngo nta murundi n'umwe atobazi Kenny Claude Nduwimana abenshi bavuga yuko ari umumenyesha amakuru ahandi akumvikana ku ma audio yagenda ararungika umengo ni umunyepolitike ahengamiye cane cane ku bwoko bumwe bw'abahutu aho yagiriza abatutsi ko ari abantu babi ko ari abicanyi bakora amabi y'ubwoko butandukanye. Twatangaye tubonye ari muri babandi babomorerwa amazu muri Buterere bariko baragomba komogwa atakamba avuga yuko ubutegetsi bugira bubashire mw'ibarabara ariko akibagira ivyo yaramaze iminsi avuga abushimagiza avuga ko ari intwaro nziza yaje kugarukira abahutu bari baracinyijwe bari bararenganijwe. Abarundi rero bari bakwiye kubona ko intwaro ya CNDD FDD ataneza ibashakira maze bagira urunani rw'intamenwa bayitembagaza. Ku bw'abo banyagihugu ubu ngo biramaze kugaragara ko intwaro ya CNDD FDD itaraba ubwoko canke umugambwe narirya muri abo banyabuterere bariko barangazwa hari gwiriyemwo abayoboke b'iyo ntwaro nyene. Twebwe rero nk'abanyagihugu twumvise ivyo bintu tubona yuko intwaro ya CNDD FDD ata bwoko na bumwe iriko irakingira n'ikimenyamenya abo bantu bo muri zone ya Buterere bariko baragomba gutotezwa bariko baromogwa basamburirwa amazu abenshi n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD ahubwo abarundi bari bakwiye kujijuka bakaja hamwe bataravye ubwoko bucanke buriya bakabona ko ataneza iyi ntwaro ibashakira maze bagira urunani rw'intamenwa ayitembagaze kuko itahavuye ibara riragwa izosiga amarira menshi mu bantu. Aha mukamenya ko umushikiranganje Dieudonné Dukundane ajejwe ivy'inyubako yari yagendeye ico kibanza ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Uwo mutegetsi akaba yashikirije ko amazu yaho muri serire ya gatatu muri zone Buterere yose agiye gusamburwa mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu baba muri ako gace. Dondo Jemba z'umutima urakenuye mu gihe abategetsi harimwo n'umukuru w'igihugu badasiba kuvuga ko bariko bagwiza umwimbu mu gihugu mu mugambwe ya PDR hoho babona ko ivyo bivugwa bishobora guherera mu majambo gusa abanyagihugu ngo ntibokwitega umwimbu mu gihe ishirahamwe FOMI rihingura umwavu riherutse kumenyesha ko umwavu utarashika kandi igihe co kuwukoresha kiriko kirahera nayo ko bavuga ko ikibazo c'amafaranga y'agaciro kizokemurwa n'umwimbu uvuye mu banyagihugu ngo nuguhuguza kuko abanyagihugu naho bogwiza umwimbu bagwiza ivyo bashobora gufungura. Leta myabuna ngo ninagura imigambi mikuru harimwo guha agaciro ibiterwa njabukamazi kuko arivyo bishobora kuzana ayo mafaranga y'agaciro. Ibindi kuri no nkuru tubibaze Abrahamu Iteriteka.
hirya no hino mu gihugu aho abategetsi bahonye canke mu majambo bashikiriza ku munsi no mu bikorane vyirirwa biratunganywa na leta y'u Burundi akindi kivugwa nabo bategetsi atari kumenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose ngo kugira bagwize umwimbo mu gihugu yamara abanyagihugu bakarindira amaso agahera mu kirere umugambo ya PDR bakavunira akago abanyagihugu ko batokwitega umwimbo mu gishiramwe fomi inyungura umwavu reherutse kumenyesha ko umwavu utarashika kandi igihe cyo kuwukoresha kiriko kirahera bwabo ivyo bibirwa bishobora guhera mu majambo gusa dukurikire Gabriel Banza Bitonde arongoye umugambo ya PDR. Twebwe umugambo ya PDR turafise impungenge yuko mwirima mwimbo w'umuceri ushobora kutaba mwinshi cyane ibyo bifatiye kubera ko mwishiramwe fomi baraye bamenyesheje ko ifumbire totahaza itarashikira kiraza kandi mu gihe abarinyi benshi nk'umukeya ya Cimbo iyo fumbire ihiye turimwo yarigeze gukoreshwa ivyo rero turafise impungenge yuko bishobora kuzotuma umwimbo utagenda neza ariko kandi twari dutangaye kumva yuko n'ubundi fomi isanzwe ikoresha umwavu igura hanze kandi ikaba isanzwe ikenya amafaranga mva makungu ibi rero niho twebwe umugambo ya PD tubona yuko bikigoye ko twatuzi yuko ifumbire nyinshi ikorerwa ngaha kuko bari babugiye ko abantu bayizana bayikuye hanze na rero dusaba yuko boca bareka rero abanyamitahe bose bikeneye kuja kwirangura ifumbire nk'uko byahora kera mbere murazi ko kera ko mabotike yose wasanga ifumbire ihari kubyo yuko n'abafise imirimo yo mu gikoni kakanimo ko mu gikoni bashobora kuja kwibotike kugura ifumbire bagafumbiza nimba renga amashu bitagorana ako abantu babohera amaboko imugongo kwishira hamwe rimwe kandi na kera byarashobora ko ifumbire ishobora kuza uko bikunda kumvikana mu byo abategetsi bashikiriza abategetsi baravuga kandi ko ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kimaze igihe gihanze igihugu cy'u Burundi ukizokemurwa n'umwimbo uvuye mu banyagihugu RPD bakavuga ko ari uguhuguza ngo kuko abanyagihugu naho bogwiza umwimbo bagwiza ivyo bashobora gufungura ibiharage imyumbati n'ibindi biterwa ngo leta nyabuna uninagura imigambi mikuru harimwo guha agaciro ibiterwa njya amazi ngo kuko arivyo bishobora kuzana ayo mafaranga y'agaciro nk'uko bisigurwa na Gabriel Banza Bitonde arongoye umugambi APDR. Ikindi kumbe twovuga kuri ivyo nuko uno munsi mu Burundi biriko biragaragara ko ikibazo c'amafaranga mva makungu abuze tugatangazwa rero imvugo kumbure zimwe z'abategetsi twatanga akaroro ko mu minsi ateheze umushikiranganje w'ikiga ca leta yabwiye abene gihugu mu Cankuzo ko atahandi amafaranga mva makungu ashobora kuva atari uko bagwije umwimbu rero mugambwe ya PD tukibaza duti mbega umwene gihugu ko agwije umwimbu agwiza ibiharage akagwiza ibigori akagwiza ibiraya akagwiza imyumbati none ivyo birashaka kuzofasha igihugu kuronka amafaranga mva makungu rero icyo tubona yuko bwa mbere abarongora igihugu bomenya ko abanyagihugu batwara batoye tukabahereza ingufu zose zo mu gihugu z'umutekano amafaranga n'ubushobozi ni kugira ngo bige imigambi mikuru yotuma abarundi batera imbere muri ivyo rero twe natwe twashaka kumesha yuko